Ndatanze mwiriwe na mwaramutse kandi ku bakunzi ba BDI Info. Hama uyu munsi nkeneye ko tuyaga kwifatwa ry'abarundi baheruka gufatwa mu gihugu ca Zambia. Musanzwe muzi yuko Zambia ari kimwe mu bihugu bifise abarundi benshi, ekase n'abarundi gusa, abakongomani n'abandi benshi bava mu bihugu bitandukanye, n'abanyarwanda benshi cyane basanzwe bakorera imirimo muri ico gihugu. Hama kandi kikongera kikaba mu bihugu bimwe mu gihugu kimwe mu bihugu bifata nabi abanyamahanga. Mvuze gufata n'abanyamahanga muca mu bitahura kwamira mu misako buri munsi, na cyane cyane abarundi nibo bagirira ibibazo kuko ni nabo bari mu bantu benshi basanzwe bakorera imirimo muri ico gihugu. Ariko rero nubwo biruko hari ukuntu abarundi usanga tumeze ukuntu ugasanga umurundi agomba gukora ibintu ukwiwe ngo n'urukundo, ibintu byose bakaba ugasanga babikorera hamwe. Urumva kumbuga ugasanga nuguhendana, ugasanga ari bariko bavyungukiramo n'abariko babihomberamo. Nkuko nigeze kuba ndabivuga yuko mwifatwa ry'abarundi mu gihugu ca Zambia harimo n'abasigaye bigira baja ngo bazezwe gufatuza babandi baba bafashwe. Urumva none gana inshuti yanje tuvugishanye mukuri, mu gihe umuntu akora amasandugu asenga Imana kugira business yiwe yitera imbere. N'umuntu rero asanzwe atunzwe n'uwo mwuga kuvugira abarundi ngo baba bafashwe nyene basi akita yuko ari umuvugizi, uwo nawe nyene asenga ati bafatwe, ntabavugira ahubwo abajya kwa mahera. Niko biba bimeze. Kubera iki impande avuga ivyo? Nukuvuga umukumbu uheruka byakurikiranye n'abantu nyakubahwa userukira ambasade y'u Burundi mu gihugu ca Zambia. Yaheruka kurekuza abantu bashika 270 hacimwe iminsi mengi 2 nimba itabaye 3. Ewe barakubise umukumbu. Icatangaje yashage gutangaza abantu benshi nuko binjiye no mu rusengero. Byabaye nk'imboneka rimwe ariko ntiryari rya mbere, kandi muri rya location nyene yari bara aho binjiye mu rusengero bagafata abantu bose bagakumura. Ryari rya kabiri. Kugusa ku bantu baje ubuvuba ntibashobora gutahura yuko ryari rigize kabiri. Ngo banange na message kandi kuri bano bantu usanga basenga. Twese turasenga kandi turakunda Imana kandi turayubaha kuko tubayeho kubw'Imana. Ariko ari kuntu usanga duhendana. Iribara mu myaka ya 10 ni mu 2019 mu myaka ya mu 2019 singereranye sinkekeranye. Barafasha immigration barafata barakubura urusengero gose, barabaterura barabatwara, bagenda barimba ngo tuzohurirayo bagenzi. Na nubu nivyo baheruka gukora. Kubera iki? Bayinjiye mu isengero y'abarundi yonyene gusa. Barazi ko abarundi abantu wa mbere bigunga baratuzi. Ugasanga icambere na mbere amashopu turikorana, ntidukeneye gukorana n'umunyamahanga, ntidukeneye gukoresha umuzambiya ngo bameze nabi, ngo bafise imico mibi, ngo bokwiba. Aho hantu he muhitondere. No mu masengero ugasanga barubace n'amasengero baza gusengamo iwabo, ivyumba by'amasengesho by'iwabo gusa bihugurirwamo n'abarundi gusa n'abanyarwanda. Ugasanga ibisirimba bamokoye bari muri guys. Iki gihugu si cy'iwacu, tugisabye mu indaro. Ugisabye mu indaro rero kacu ugomba kubemeza, werekana yuko imico n'akaranga byo mu gihugu cy'iwanyu ugomba kubikora winyegeje kandi ukabishyira muri public. Wumvirize, ukabishyira muri public kandi wa winyegeje, bazoguterura. Umenye yuko abagabo bose bakwembita ngo ugende gusenga amasengero iwanyu. Amasengero menshi muri no minsi na business bo baba bari mu kazi, bazokurerura. Kandi nicyagiye kumbabaza nuko bajya abagabo bose bajya babimbere, abapasiteri bene amasengero, abagize ingufu mu kubaka amasengero baba bafise ibyangombwa byo kuba muri ico gihugu, bibemera no gukora business muri ico bihugu. Barabakubura bajya bakuru bose bakaca bitahira. Nta n'amaza 28 bamarayo. Bajya bato mwese musigara murayoga, mwoga amazi mudashobora kugira kuvamo. Kandi nikindi kibazo baca bagira no muri baba pasiteri nyene ntibashobora guhagarara ngo bahagarishe isengero ngo babandanye kuguma bagenda gutohoza inkuru z'abakozi b'Imana babo iyo bari hoya baca bavunira igiti mu ginyo. Apana gati giti nico bavuniramo. Urumva ukaco usanga rero tubaye muri bwa buzima umenga duhaye turatezanya imbere kandi duhaye turahenda. Iri bara rigize kabiri bahafata
kandi bafata amasengero. Ikindi naco ivyo bintu by'amasengero hari ukuntu bamaze kubishiyamo inzigo nka bya bindi byo muri Anglikane zo mu Burundi na Pentecost, ugasanga ngo arantwaye abantu bona gutanga rega umurundi ahantu hose agiye cyangwa umunyarwanda akageso ari ubugesa data agenda bufise umenga ni nka kujya umenga ni nka kujya ni ibintu biri mu natirere muri we gufatishanya, kuko nta mu migration ushobora kwiterura uko nyene ngo no mu isengero kanaka hatari abantu bamuhaye map tigenda dufate muri bajya bagesera, kandi aba batanze map nabi wacu nyene. Ishakabi kubera iki mutoza gusengera hamwe? Cyane nagiye kubaza umurundi umwe ndamaza none kubera iki abarundi dufise ingeso yo kwigunga tutogenda gusengera hamwe n'abandi bazambia ngo dusenge mu masengero amwe, ngo acavuga ngo yiwabo ngurayize amfete kubera hino muri Zambia hari abarundi benshi baje bazana na ruguru, benshi bazana ruguru Makamba, Kayogoro, hari azarutana Matana, Karusi, ruguru na Kirundo niho bagwiriye ngaha muri Zambia. Ntibigeze ba mu gisagara uzama ngo bajya ngo basenga bambaye amamini. None wewe bagiye gusenga umuntu cyangwa bagiye gusenga Imana? Wewe genda usenge vy'iwawe utura umutwaro wawe Imana. Ivyo byo kuraba abantu ivyo birakuraba. Amasengero iwacu menshi umuntu ashobora kuba atambaye imini ariko ari daimoni mu mutima. Amasengero iwacu menshi ngahi Bujumbura kwere mutigeze muza kubibujumbura benshi cyangwa musengereyo mucamu waba yaba basenga Imana. Basenga iki none? Nimba muzi ko musenga Imana shekime niyo basenga, turakwiye kuza twasengera hamwe. Nubwo erega badufashe twasengeye hamwe, ndabarira ikintu, badufashe twasengeye hamwe bizoshika bakome n'induru abanyagihugu mu mafatiwe hamwe bavuga ati abana bakozi b'Imana nta kibi tubaziko, bazokoma induru twumve bumvigwe muri leta. None mwebwe mwagiye kwisengera hamwe mukagenda kwikorana mu masengero y'iwanyu muvuga ururimi rumwe rw'ikinyarwanda n'ikirundi, hazozavuga ati abagese bazohava bayomera nkuko babikoze muri Kongo bakabinjirana kakaba kajagari n'ubu Kongo bapfuye batamariwe nk'indagara mu makira. Ubwo nibwo bupfu rero abantu b'iwacu dufise, ubwo nibwo bupfa abantu b'iwacu dufise kubera rigashavu ryatumye bagenda gufata no masengero. Je harageze igihe mbere nibaza ati ngira ngo byoba byatewe na ba bantu baheruka kuvugikwa, ngira byaciye batera inzigo batangwa no kubavugira reka tubafate tubafashe vyume. Wewe rero nimbura umurundi warakurikirana BDI info ukaguma ugenda ngo ngiye gusengera mu biwacu bazoguterura, wowe wanyu yakoemvise ntazokuvugira, kandi pastori ntimuzorarana mu gasho. Pastori bino barikomeje bafise ibyangombwa bikwiye, urumva bazokonka bakonke bugigiti ugenda gufungirwa muri zanda na vya bihere bikuje hamwe uzotaha mu gihugu ufise baccalaureate ufise degree y'ubuzima bwo muri Zambia. Izambia nshuti yanje iramugaza, kandi Zambia ku bantu muri ko murakorokeramo ubuvuba mutari ko mukoresha ubwenge hazobura abo tuzotaha twarasaze ni mu mutwe. Nuko niyo message nari nkene gutanga. Musanzwe mubizi yuko twebwe abarundi canke abanyarwanda canke abarundi bari ngaha muri Zambia abazwi yuko ari abanyarwanda mbeho zumva bakwita ngo umunyamurenge, kandi ako babazi ikintu kibi. Erega baratuzi benshi badufata bazi ngo turabanyamurenge kandi turabarundi. Habwo nabo nyene ngira bahora batanga bavuga ati none tuko dusanze abarundi ari bo benshi twari dukeneyemo umunyamurenge bice bigenda gute? Jewe narabazije uwundi mugabo asanzwe akora muri abo bagabo bafata nyene wa migration yambaye atumviriza mwebwe ikibazo mufise muri gunga ibintu by'iwanyu mukeneye kubikora mwenyene, ntimukeneye ko mubisangira n'abandi bantu kujya mwisangije ngo je sinsangira n'umukwaca, ngo je sindarana n'umukwaca, ngo je ngo sinsengana n'umukwaca, ngo je ngo ntidukora business n'umukwaca. None uzoca umushirahe kwa bari mu gihugu ciwabo bazotwirukana dutaye tumaramara. Ivyo mpanda kubariya nshuti yanje mpanda bikubwira through experience. Birashika ugasanga wewe uri mushasha
muri ino Zambia nturabimenya urabona yuko umenga amahenda guhenda abahuhamenye bakubitega imyaka 2 siriginyo mviziri barimvunye maze amezi 3 naciye naha na bakarore hama namwe mukaca muza ngaho mukidigadiga ngo yango twengo twashigikiwe ngo turi amasengero yiwacu yewe bazokurigata numbaze nubwo bwari ubwo butumwa nari nkeneye gutanga nukuvuga abantu mukora business yo gufatisha abandi hageza mufatishanya n'amasengero ku masengero mu bihebe nimutabiheba abazambia ntabanga bafise hazogera igihe namwebwe bavuga ati naka niwe yari yabikoze none uzoshutaha mu Burundi wewe uzotaha utahe ko tuzokwandika no ku mpome z'inzu kandi n'abantu muza guhendana ngo tugende gusengera mu yiwacu wowe urafise isengero yiwanyu ngaha muri Zambia isengero yiwanyu niryo wasize mu Burundi ngaha mugerageze kugira ubwenge nk'inzoka mube nk'inuma canke mube nka Paulo avuga ati shise mu bagorotsi mbo mugorotsi shise mu bahambaye buhambaye wamaze kubona rero uko washise mu mutego kandi uwo mutego ukabona bawuteze bari ko barasogota itabi nawe risogota urengane hamushise imbere urite ushimire n'Imana nuko rero hama sinovuga byinshi ngo ndabarambire nizere yuko ubutumwa mwabwumvise ku bantu musanzwe muba mu Rusaka ntimuze muvuga ngo nitwaburiwe mumenye ko mwitwara iki gihugu kiragoye ni kimwe mu bihugu bigoye cyane murakoze cyane ndashimiye wowe rero wakurikiranye iyo kiganiro gushika ku mpera kuva ku ntango gushika ku mpera nongeye nshimire nawe umaze gukora subscribe byashuka ugasanga uri mushasha kuri no channel reka ndagusaba gukora subscribe kugira ngo bizokwame bikorohera kuronka notification bitakugoye ama video yacu uzozumva muri TV karashitse karaguyemo hama I love you so much shiramo comment section muri comment section ushiremo commentaire yiwawe nimba ivyo mvuze ubona atari ivyo nimba ubona neza na neza yuko bifishe ico byakumariye nabyo nyene twakeneye kubimenya hama ntiwibagire gupartage no nkuru kugira ngo ushikire abantu benshi murakoze cyane I love you so much.